Tubaramutse bakunzi ba televiziyo isanganiro tubaha ikaze muri ano makuru yaranze indwi tuyahereye ku ngingo nkuru zikurikira. Abanyagihugu bo mu gisagara ca Bujumbura basaba ko gusuzuma ko amazu adandaza imiti akora yisunze amategeko vyokomezwa. Ni nyuma yaho ubushikiranganji bw'amagara y'abantu butangarije ko impusha zo kugurura mwene ayo mazu zitazosubira gutangwa hari ku munsi wa kabiri w'ino ndwi. Hagati aho urwego rw'abahinga b'imiti rwo rusaba ko iyo ngingo itosubira inyuma. Abanyagihugu bo muri selule ya Nyarumanga muri zone Buterere basaba kuronswa amazi meza. Bidoga ko amezi 8 aheze atanima bakubise ijisho mu mabombo yabo. Murabikurikira muri ano makuru yaranze indwi n'imidonido mu kanya. Amakuru yaranze indwi tuyatangurire mu gisata c'amagara y'abantu. Impusha zo kugurura amavuriro, amazu adandaza imiti hamwe n'amashure yigisha ubuvuzi ntizigitangwa ukundi kuva ku munsi wa kabiri w'ino ndwi. N'ingingo y'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu mu kiganiro kubamenyesha makuru. Imvo rero yatanzwe n'umushikiranganji Ridwine Baradahana, ikaba ari uko ngo ukugwanya ibitigiri vy'umurengera bw'ayo mazu bwibonekeza ku bwinshi ariyo nyambere. Mu ntumbero yo gukingira amagara y'abenegihugu, yo gutunganya no kugenzura neza ivyo bisata byo kudandaza no kurangura imiti n'amarori, amavuriro, amalaboratoire n'amashure y'abaforoma, kugira ngo bitunganywe neza, bikurikiranwe neza, hatangwe ubuvuzi bubereye, ubuziranenge bw'imiti bukurikiranwe neza. Ubushikiranganji bw'amagara y'abantu no kurwanya sida bufashe ingingo zikurikira: impusha zo kugurura amavuriro, amashure y'abigenga yigisha ubuvuzi, amazu yo kuranguza no kudandaza imiti zirahagaritswe kuva ubu. Amadosiye yakiriwe mu bushikiranganji bwo kubungabunga amagara y'abantu no kurwanya sida imbere y'uko iyi ngingo ifatwa azobandanya yigwa hisunzwe amategeko agenga ico gisata mu Burundi. Kuva iyi ngingo ifashwe, abayobozi b'intara z'ubuvuzi ntibarekuriwe gusubira kwakira amadosiye asaba kugurura amavuriro, amafarmasi, amalaboratoire canke amashure y'ubuvuzi. Wemerewe gusaba uruhusha rwo gusubira gukorera ku mugaragaro ni nyen'ivuriro, ishure, ifarmasi canke uwatumwe yibangikanije impapuro zemewe n'amategeko, ni ukuvuga acte notariye. Kugurisha amafarmasi, amashure yigisha kuvura canke amalaboratoire ntibirekuwe. Kuvyerekeye amazu yo kuranguza no kudandaza imiti n'amavuriro, bene yo batigeze basabe impusha zo gusubira gukorera ku mugaragaro hisunzwe amategeko mashasha, ico twita renouvellement, bimenyeshejwe ko barenze amategeko. Kubera ivyo, ayo mafarmasi n'ayo mavuriro arugawe kuva iyi ngingo ifashwe. Abayobozi bajejwe intara z'ubuvuzi n'abajejwe uburere bw'ubuvuzi bafadikanije n'abajejwe intwaro basabwe kubahiriza ishirwa mu ngiro z'iyi ngingo. Bamwe mu banyagihugu rero baba mu gisagara ca Bujumbura barashima iyo ngingo, bakabona ariko ko gusuzuma ko ayo mazu adandaza imiti akora yisunze amategeko
vyokomezwa mu gihe basaba kandi ko ayadakwije ibisabwa n'amategeko yoca ahagarikwa mu ntumbero yo gukingira abanyagihugu. Aba ni bamwe muri bo. Yafashe n'ingingo nziza kuko hari benshi usanga ngira bakora badakwije ibyangombwa ibisabwa n'ubushikiranganje. Rero majama make nyatwe twavyakiriye neza kubera hari amafarumasi menshi wasanga ariko arakora adakwije impapuro, cyo gituma twakiriye iyo ngingo y'umushikiranganje neza cyane. Wasaba gusa abo baganga bakora mu mafarumasi ko boza bararaba garanti iri ku miti ku buryo batoza baraduha imiti yataye garanti. Gusaba ko aguma agira swivi bagakurikirana ayo mafarumasi kugira haze harakora ababikwiriye. Ngo uko zubatse wanashaka usanga hari usanga tuzu duto tudakwiriye kubikwamo imiti yo kwa muganga, ahandi ugasanga kunzu ugiye kuraba nkizi za Cibitoki, Kamenge hari amafarumasi menshi, ndetse ne mu haba mu bumanuko bw'igisagara, mu burengero bw'igisagara urabona yuko ayo mazu adanazwamo iyo miti ari menshi. Ariko rero gaca wibaza ikibazo, mbega n'abayakoreramo bobo nuko babifitiye ubumenyi. Ni kimwe rero mu byo umuntu ashobora kwibaza bishobora no kugira n'ingaruka mbi ku magara y'abantu. Izi farumasi hariho izikora neza n'izindi tubona hariho ibintu byinyegeje muri zo, kuko hari umuti ushobora kugenda kurondera bakarinda kukwandikira nk'inomero za telefone ati ukura ku farumasi kanaka, kandi ugasanga izindi farumasi zikoresha abantu atari bene igihugu b'u Burundi. Ukaje uyoberwa iyo miti yizanana nuko by'ukuri izanira akamaro abanyagihugu. Hama rero kugira bere umuntu abakizwe n'amagara cyapfa kugura sivyo kuca bayugara, mugabo hariho abajejwe kontrola by'ukuri ibiri mu mafarumasi kabigenewe n'amategeko. Eka n'urwego rw'abahinga b'imiti mu Burundi, Ordre des pharmaciens mu gifaransa, kwakira neza iyo ngingo. Muganga Serge Harindogo arurongoye ababazwa ariko no kuba ngo iyo ngingo atari ubwa mbere ifashwe n'ubwo bushikiranganje ariko ntikurikizwe, agasaba ko ubuhoho yoza ubutagisubira inyuma. Abahinga abo tujejwe neza ko bagerageza kubikora ko bavyiza. Abo nabo baje kudandaza, ico umuntu yobasaba nuko borondera bakarondera umuhinga yavyiza kugira ngo ajemwo abafashe kugira ngo amagara y'abantu ntabangamirwe. Baramaze bayizo farumasi, nivyo ntibavuga yuko ifarumasi yugurwa binonosoye gusa aha mu Burundi, naho mu bindi bihugu atamuntu umwe yugurura atari mu farumasi. Ariko no ngaha rero baravuga yuko naho yoba yuguruwe n'umuntu atari mu farumasi yuko yorondera mu farumasi amufasha kubikora. Twosaba rero abo bayuguruye ko borondera abo bahinga, ababuze nabo bakazugara bakoya kubangamira amagara y'abantu. Icambere rikwije ni nabakozi barikoramo, bakozi bafite ubuhinga bukwiye babikoramo kugira ngo batange za mpanuro zijanye n'imiti. Rero farumasi itagira abo bakozi ku bwanje ni ngorane itera abagwayi gusumba kubafasha. Ibindi navyo ni ibintu vyerekeye inzu iba irimwo iyo miti ikoreramo, iyo farumasi ikoreramo. Hari inzu ubu usanga winjiye indani muri zo ugasanga ubushuhe buri ku madogere nka 40, kandi imiti yategezwe kubikwa n'imiburiburi kuri 25. Urumva rero imiti usanga witwa ngo unywa imiti igikomeye naho yapfuye kera kuko itabitswe neza. Urumva n'ivyo ni ibintu bikomeye. Nibaza ko umushikiranganje ko yo afise uwo mugambi wo gusubiza mu buryo ibintu navyo nyene azoheza abirabe. Ico twe twomwemerera nuko twomufasha mu byo dushoboye byose. Amakuru yacu tuyabandanirize mu gisata c'imibano. Bamwe mu banyagihugu bo muri cellule Nyarumanga turi muri zone Buterere mu gisagara ca Bujumbura bararajwe ishinga n'ikibazo c'ubukene bw'amazi meza.
abafise amabombo ya Regideso mu mihani wabo bavuga ko haheze amezi 8 atanima rikorotse cyo kimwe n'abajejwe intwaro abo banyagihugu basaba ishirahamwe Regideso rijejwe amazi ko baronsa amazi meza ngo kuko nayo bakoresha bavomye mu binogo batizera ko ari meza. Ni inkuru ya Ridi Gahimbare. Nukuri ikibazo c'amazi ni hatari nka twebwe twashoboye nko kuva kuhiga ubuzima kabura n'amazi woga. Amazi turabangamiwe cyane nta konfise none bivuga. Basanze mu mihani wabo bariko bagerageza kugira isuku mu kumesura nubwo bakoresha amazi mabi. Abo bakenyezi bavuga ko batakironka ico bavuga kubijanye n'ubukene bw'amazi muri ako karere. Bavuga ko bakoresha amazi bakura mu binogo mu gihe bashaka kumesura canke guteka bakongera ko ibidi imwe y'amazi meza ibashikira hagati y'amafaranga 2,000 n'ibihumbi 2,500. Ni hatari vy'amazi ikibazo kigoye n'ukuri aya nayadashe hiyo kwisetemu mu mugazo niyo nayadashe nibarike koko ntubu kimesa ntubu coga urumva nukoza ivyombo ni hatari cubana yo wogesha utwombo nayo mu kuzimu ni kinoga mu bisanzwe ntabwo ari bombo kandi ntituyanwa ibido kugira bagushikanire ngaho ibido utanga inoti ya 2 canke 2,500 urumva kacara bati je sindogura nayo gutekesha nkaca ndayatuma kuri 2,500 hari gihe usanga ufise ibyo 2,500 nyene kavuga ati none ndayasumishe ndayoronke nko n'amazi. Uwundi munyagihugu nawe asanzwe afise ibombo rya Regideso imuhiriwe avuga ko haciye ikiringo hafi amezi 8 atani marikoroka. Aha jewe kuvona imukinga waraheza hafi amezi 8 nta mazi ava mu ibombo ahagura ngo byuko byo kasa 8 ukarinda amazi kaza ukabura ahagira turonka amazi yo kuvuga ngo tuwe mu bido iyo mu marambya tumibidimo ku mfranga 2,000. Ndayisenga Samson umwe mu bajeje intwaro bita nyumba 10 kuri uwo mutumba Nyarumanga aremeza iyo kina ry'amazi kuri uwo mutumba. Cy'amazi muri serire duhagazemo amazi arakenye yaba wajejwe intwaro cyo kimwe n'abanyagihugu bose basaba kuronswa amazi meza kugira ngo bashobore kurwanya indwara zitutse kw'isuku rike. Bana yadusaba Regideso canke leta ko yo dufasha yongereza amazi kuko dufise make cyane abaho. Twasaba Regideso yatubwira kweri nguvu kanwa amazi namazi dufise ahubwo twodusaba ko mwotufasha amazi arabaye ntambamye muri kare natwe abakenyezi turabangamiwe baraze abakenyezi ku mazi ko ari cyo gikuru. Adusaba yuko mwoshobora kutugarukira mukaduha amazi n'ukuri ikibazo c'amazi kirakomeye n'ukuri kiraduhanze. Kigaragara muri iyo kati rero nuko n'uruja n'uruza rw'abantu baja guhiga amazi meza abandi nabo bakavoma mu binogo amazi asa n'umuhondo ari nayo bakoresha mu kugira isuku no mu guteka. Turangiza amakuru yacu amashirahamwe akorera mu gisata cyo guteganiriza mu Burundi ngo agiye gushiraho ivyo guteganiriza ababa bahuye nibiza hamwe n'abakorera mu gisata c'uburimyi. Vyashikirijwe ku munsi wa mbere na Renova Gahungu arongoye urunani rw'ayo mashirahamwe Assure mu mpfunyapfunyo hatanguzwa ku ncuro ya 3 indwi yahariwe guteganiriza. Yanamenyesheje kandi ko hagiye gukoreshwa ubuhinga bwa none mu buryo bwo kuriha mu ntumbero yo korohereza ababitura. Muri indwi rero tuzokora cyane ku bigo bijanye n'akamaro ko gukoresha ubuhinga bwa digitalization ubuhinga bwa none tuzobishira imbere cyane gose kugira ngo kujye murungikira amahera abantu mu buhinga bwa none muzori mufatana assurance mu buhinga bwa none kugira vyorohe. Hanyuma dukora ibintu byerekeye assurance yo guteganiriza impanuka ibi byaduka nk'ibi by'amazi mubona yuzuye yateye Tanganyika duga abantu bakimuka burya n'uruhombo runini kuri leta nk'umuntu abafise inzu yasavye mu ideni akayivamo akajya gupanga murumva ingorane bitera. Assurance rero ziteza kuja muri bijya bintu zigakorana n'abantu bitwa abarayassureur ni kuvuga abantu tugabura ingorane kandi tukagabura n'amahera igihe twayatoje bita reyassureur ni kuvuga ama assurance natwe turafata assurance aho dufashe assurance bahita reassurance abarayassureur. Hanyuma hageze ikiba
turabahamagara bakadufasha badufasha twabako amahera twabanye mwatanze bakadufasha gufata mu minwe ibibazo bijanye n'ibi by'amakatastrophe n'ibi by'impanuka hanyuma tuzoheza duvuga kandi byerekeye assurance y'uburimyi murabona ngaho iwacu uburimyi butwara nk'aba ibice 70% by'abantu by'abarundi turiko turimvira ngene twafasha tukabuteza imbere tukabukingira kugira ngo umuntu yarimye uruzuba rukaka ntaca homberako ngo acike inkokora aherane microfinance canke banki yasavye amahera hanyuma bihebe tuciye tumwenda munize tumutunganiriza araheva agasubira agakora agasubira umwuga we ukabandanya ivyo rero turiko turabitunganya nivyo bizoba bijanye n'iyindwi ntibagiye kandi cavuzwe gikomeye cyane gose twarashizeho radio dufatanije na arka ijejwe kuvuga ivya assurance. Aniho duciye dusozerera amakuru yaranze indwi tubashimire kuba mwayakurikiye mugire imigisha hiwanyu.